Shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mwese mukurikirana ikiganiro ubushobozi bw'ijambo canke se power of the world. Umwami Yesu abahezagire cane kandi abagirire neza. Turi mu bihe byo gusenga n'amasengesho no gusengera abagwaye no gusengera abafise imitwaro itandukanye. Uyu munsi rero tugomba twibande ku bafise ama destinies yabo bihaye ariko bakaba bariko barateba kuyageramwo, kandi n'abariko baragerageza gushobora kugera mu ma revelation yabo Satani akaguma bitambika imbere canke se ahagarara imbere yabo kugira ngo ababuze kwinjira mu ntumbero zabo. Izo mpemu mbi nizo turiko turirukana muri iyi minsi, kandi si twebwe tubikora ariko ubushobozi bw'Imana nibwo bubikora. Si twebwe nta na kimwe twoshobora, ariko Imana idukoreramwo. Imana wizeye, Imana yo mwijuru, Imana yatanze umwana wayo Yesu Kristo agapfa ku bwawe, niwe agire icakoze ku buzima bwawe. Rero wizere. Ndakunda cyane umuntu yizeye, afise ukwizera kandi ko ku rugero rwo hejuru. Wizere, uduze ukwizera kwawe. Wizere ko guhera rino sengesho tugira turisenge hari ivyo Imana igiye gutangura kugurura mu buzima bwawe. Hari imiryango yari yarugawe Imana igiye gutangura kugura mu buzima bwawe. Hari byari brotse Imana igiye gutangura kugura, bitangure kubandanya mu izina rya Yesu. Hari imiryango, hari abaguhaye amasezerano batariko barashitsa. Ubushobozi bw'Imana n'ubushobozi bw'ijambo mugiye gutuma ivyuguruka kandi bigatangura gukunda, bigashoboka kubw'ubushobozi bw'Imana iri hejuru y'ibintu byose. Imana rero igiye kukwiyereka ku rundi rugezo rutandukanye nuko herera kwiretse ko. Karibu cyane mu isengesho dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uyu mwene data arizeye kandi arizigiye ijambo ryawe, arizigiye isengesho, arizeye ko uri Imana iri hejuru y'ibiriho byose, arizeye ko uri Imana ihindura amateka kandi igakiza kandi igatabara mu bushobozi bwawe n'imbabazi zawe. Mpamagaje kugira neza kwawe, mpamagaje ubushobozi bwawe, mpamagaje imbabazi zawe, mpamagaje ubasha bwawe. Ndahagarika igikorwa cyose cy'umwa Satani ku buzima bwiwe au nom de Jésus-Christ. Hariho amasezerano bamuhaye, hariho bamwemereye akazi ariko biriko birateba, hariho bamwemereye ko bazomugirira neza, bazomwibuka ariko bakaba basa n'abavyirengagije. Hari bamuhaye amapromesse atandukanye ariko bikaba vyariyugaye. Ubushobozi bw'umwijima bukaba bwarugaye. Mwami Imana Yesu Kristo, umugisha wiwe gihe kimwe nyagora ku ngoma Yesu Daniel yigeze gusenga amasengesho menshi. Mwami Imana ibisubizo biramanuka, ariko Yesu Kristo abadayimoni, abamedi n'abaperesi bo mu mpemu mbi zo mu kirere zugara umugisha wiwe, zugara imihezagiro yiwe, barayugara, barayibloka, ariko ntiyacika intege. Kubw'isengesho urugurura marayika Mikayeli amanuka gucagagura imigozi yari yaboshe umugisha wiwe kugira ngo ushobore kumugeraho. Kubw'isengesho rero n'ubushobozi bw'Imana, ndasengeye umwene data, reka ubushobozi bw'isengesho, reka ubushobozi bw'ijambo. Let the power of the world, let the power of Jesus Christ, let the power of Almighty God open everything in the name of Jesus Christ. Reka ubushobozi bw'Imana iri hejuru y'ibintu byose bwugurura umugisha wiwe, bwugurure promesse ziwe. Abadepoje amadokima atandukanye, amadosiye atandukanye, abadepoje mu maambasade atandukanye, abadepoje hano atandukanye, reka ubushobozi bwawe bwugurure Mwami. Ndasenze nsenga nsaba raporo nziza, réponse nziza shasha ku buzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Aho bari bamubwiye ko bidakunda, reka bamuhamagare bamubwira ko bikunda mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo ubushobozi bwawe burema ibitariho bikabaho, ubwo ubushobozi bwawe buhindura amateka. Aho bari bamubwiye ko bitazokwemera, reka ubushobozi bwawe Mwami bumufashe. Mwami Yesu Kristo Munyazareti, butume vyemera. Yesu Kristo Munyazareti, n'inyuma ya zero irakora. Wewe niwe uruhura abarushe n'abaremerewe, wewe niwe ushira ivyizigiro hatari ivyizigiro, wewe niwe ushira ubuzima hatari ubuzima. Igihe kimwe Mwami wabumvye umubiri, wabumva umubiri wa Adamu, ariko urangije urawubumba vyose, urawuheza. Imana nyagora ku ngoma, hasigara umubiri wonyene ariko utarimo impwemu, ucurahumeka impwemu y'ubuzima. Yesu Kristo Munyazareti, muri urya mubiri nta kintu na kimwe cyafunctiona kujya mubiri, ariko uramaze gufunctiona, guhema, uhumeka impwemu y'ubuzima mu urya mubiri, aca yakira ubuzima. Reka utembeshe
isoko y'ubuzima, impumeko y'ubuzima yinjire muri we. Abatakaje ubuzima bw'urukristo bukaja kure yabo, imibiri yabo bakumva yarabaye separated na mpwemu yera, yaragiye kure y'ubwiza bwa mpwemu yera. Humeka impumeko y'ubwiza bwawe kano kanya, basubire kumva mpwemu w'Imana humekera mu mitima yabo, basubire kumva presence y'ubwiza bw'Imana, basubire kumva kubaho kubwiza bw'Imana, basubire kumva ubwiza bw'Imana, basubire kumva bagendererwa nawe, basubire kumva ubwiza bwisumba byose, basubire kumva kandi bari muri presence yawe, basubire kumva bafise authority n'ububasha n'ubwiza n'ijambo mu kubaho kw'Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndasenga uyu muntu arindiriye mwami igihe kirekire, imyaka myinshi, dosiye yiwe kishobora kwishurwa, iguma yegezwa imbere, yegezwa imbere, yegezwa imbere, yegezwa imbere, yegezwa imbere, yegezwa imbere. Ariko mwami nyagora ku ngoma, wera uyu munsi yumvise audio, reka ukora ikidasanzwe. Wera uyu munsi yumvise rino sengesho, open in the name of Jesus, open in the name of Jesus, open in the name of Jesus. Ugurura mu izina rya Yesu, mwugururire mu izina rya Yesu, mwugururire mu izina rya Yesu, mwugururire mu izina rya Yesu. Nkuko ijambo ryawe rivuga ngo nuko ishoboye gukora cyane, ibiruta cyane n'ibirenge cyane, ibyo umwana w'umuntu ashobora kwibaza n'ibyo ashobora kwiyumvira. Oh haleluya! Nuko wewe mwami ushoboye gukora ibiruta cyane, birashoboka. Yarihebuye, iratakaje ibyizigiro, atanguye gucika intege, atanguye kugira ubwoba ko bitazokunda. Mwami bikore, do it Lord, do it Jesus, do it Jesus. Bimukorere, ugurura umugisha wiwe mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Uyagomba kwinjira muri destiny yiwe, onodo Jezike. Abadayimoni bakaguma bamushiriraho inzitizi zo kwinjira mu mugisha wiwe, inzitizi zo kwinjira mu mihezagiro yiwe, inzitizi zo kwinjira mu mugisha wiwe. Ibyo byose turabikuyeho mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'ijambo, nk'uko kino kiganiro cyitwa ubushobozi bw'ijambo, Yesu Kristo Umunyanazareti. Oh haleluya! Izi bwa mbere na mbere mwami, impano isi itararemwa, Yesu nyagora ku ngoma, mpwemu wawe niko ijambo rya ritubwira mu itanguriro ngo yagendagenda hejuru y'amazi, isi ikiri buzima. Ariko uvuga ijambo ngo nihabeho isi, nihabeho isi, nihabeho amazi, nihabeho amazi atandukane. Yesu Kristo n'imisozi, imisozi itandukana n'amazi. Yesu nyagora ku ngoma, amazi aje ukwayo, ibiyaga bije ukwayo, inzuzi zije ukwazo. Mwami nyagora ku ngoma, biratandukana, biba separated. Reka uvuga ijambo ku buzima bwiwe, ibitari biriho bibabaho, ibitari biriho bibeho, ibitari biriho uyu munsi birabaho mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha utangure kubaho, umugisha utangure kuza, umugisha utangure kuguruka mu izina rya Yesu. Abariko baradandaza bahomba, abariko barabura abakiriya, mu izina rya Yesu Kristo ugurura imiryango y'abakiriya. Mwami, abandi bizigiye uburozi n'ubupfumu n'ibindi, ariko yizeye ijambo ryawe n'isengesho ryawe. Mwugururire mu izina rya Yesu Kristo, mwugururire umugisha mu rudandazwa rwiwe, mwugururire umugisha muri proje yiwe, mwugururire umugisha mu iyerekwa ryiwe, mwugururire umugisha mu rudandazwa rwiwe. Uyafise umugambi wo gushobora gutangura business, mwami nyagora ku ngoma, azana entrepreneur rebo shakataya. Mwugururire, 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 mwugururire mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Umucira inzira aho zitari, uyatangura ashaka gutangura business yiwe, ashaka gutangura ikorwa ciwe. Mwugururire mu izina rya Yesu, mwugururire mu izina rya Yesu, mwugururire mu izina rya Yesu, mwugururire mu izina rya Yesu. Yinjire mu mugisha wiwe, onodo Jezike. Mana, umugisha wawe usanzare ukwire mu buzima bwiwe, onodo Jezike. Oh haleluya! Ubwiza bwawe bucira inzira, ubwiza bwawe bumwiyereke. Uyu yatewe n'imhemu y'icangiro, abamukunda bamwemera, bamuvuga neza, basigaye bamukritika, bamuvuga neza, nta kintu na kimwe ciza kiba ku buzima bwiwe. Mwami, naho hariyo benshi bagwiriye bamwanka, mugwiriza abandi benshi ikindi gitigiri nyamwinshi kikuru cy'abamukunda n'abamwemera n'abamushigikira n'abamufata ukuboko. Naho benshi bariko baramuvaho, ariko mugwirize mwami abandi benshi, abagenzi bashasha, inshuti nshasha zimubera umugisha, zimwinjiza mu masezerano yiwe, zimwinjiza mu mateka mashasha, zimwinjiza muri chapter nshasha y'umugisha ku buzima bwiwe, mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen. Umwami Yesu abahezagire cyane. Nitezuwera Justin, kiganiro ni ubushobozi bw'ijambo. Reka ukubaho kw'ijambo n'ubushobozi bw'ijambo bibakorere ibitangaza n'ibimenyetso
bagenderere mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru ndazi neza ko yumvise gusenga, kandi inyuma y'iri sengesho intahe y'Imana ivuye ku Mana ku buzima bwawe igiye kuboneka mu izina ry'Umwami Yesu Kristo yabambwe ku musaraba i Golgotha. Yesu Kristo arushirize kubagira neza. Musangize inshuti, abagenzi, imiryango, kugira ngo barushirize guhezagirwa n'iri sengesho ribakore ko ribahindurire ibihe mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Amen.